Yesai bakunzi ba PITV, iyo mwumvise Moses Angelo mwumva babwira amateka aranga inkino n'abantu babaye rurangiranwa. Uyu munsi tugiye kubabwira bimwe mu biranga ubuzima busanzwe bwa perezida w'Uburusiya, uwo nawe ni Vladimir Putin, umwe mu ndongozi ku isi zifise inkomezi nyinshi, zifise n'umutekano ukajijwe cyane. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin asanzwe abaye mu buzima bivugwa yuko bucungerewe cyane, kandi akirinda kuba hamwe n'abandi kiretse bikenewe cyane. Ibi vyateye abantu benshi biyumvira ku bijanye n'ubuzima bwiwe busanzwe uko bwifashe. Ubwa mbere, umukuru w'Uburusiya Vladimir Putin ni umuntu avyuka ateba cyane mu gitondo, kandi akaronka icayi saa sita zo ku murango. Mu bisanzwe akunze kwirira amagi akaranze, ubuyi buri mw'ibakure yagutse, hamwe n'amagi y'inkware n'ivyamwa biri ku ruhande. Amakuru y'ikinyamakuru Newsweek Reports mu Burusiya avuga yuko imfungurwa yihereza kenshi zituruka mu mirima y'umurongozi w'idini rya Orthodox w'Umurusiya, uwo nawe ni Patriarch Kirill, kandi iyo ahejeje gufungura aca anywa igikombe c'ikawa. Igikurikira inyuma yo gufungura, umwanya w'imyimenyerezo uba utanguye. Ikinyamakuru Newsweek muri ico gihugu cavuze yuko Putin amara amasaha 2 ariko aroga, kandi iyo ari mu mazi ngo niho yiyumvira ibintu byinshi bijanye n'igihugu ciwe. Arangije koga mu mazi, Putin acaja mu kibuga ca gym agatangura guterura ivyuma. Ku bijanye n'imyambaro, uyu mukuru w'igihugu w'imyaka 65 bivugwa yuko yiyubara cyane mu kubaka umubiri, bigatuma agaragara afise umubiri wa kigabo, aho benshi bavuze yuko ufise inkomezi nyinshi. Putin asanzwe rero kandi ari n'umunyakaranga mu kubahiriza imico n'imigenzo by'igihugu ciwe. Iyo hageze gutora impuzu yambara, akunda cyane amakoti ashonywe kuri style yifuza wenyene yitoreye, n'amakaruvati ya Valentino. Mu mwaka w'ibihumbi 2015 yafotowe ifoto akora imyimenyerezo ari kumwe n'umushikiranganje wa mbere w'Uburusiya Dmitry Medvedev. Twisunze amakuru ya Esquire, impuzu ziwe z'imyimenyerezo zari zifise agaciro k'amadolari 3200. Ikinyamakuru kigenzurwa n'Uburusiya Russia Beyond the Headlines kivuga yuko impuzu Putin akunda ari kito na Brion. Uyu mukuru w'igihugu mu bisanzwe ntashobora gushika ku kazi atari nyuma ya saa sita z'umurango. Ashitse ku kazi aricara akabanza agasoma ivyo yandikiwe byose, harimo n'amakuru y'iperereza canke ubutasi. Aya makuru ajanye n'amakuru y'iperereza imbere mu gihugu, ibibazo bijanye n'ayandi mahanga, no kumviriza amajwi yafashwe record ava mu bindi binyamakuru by'Uburusiya na mpuzamakungu. Rimwe na rimwe umuhanuzi ahora amwereka video zo ku mbuga ngurukana bumenyi zicafuza we hamwe na leta yiwe. Perezida w'Uburusiya ni umuntu akora akazi kiwe kenshi mw'ijoro, bigatuma aryama ateba cyane kubera akazi kenshi. Akora akazi kiwe neza mw'ijoro nk'uko ikinyamakuru Newsweek kibivuga. Bigenda gute iyo afashe ingendo zo hanze y'igihugu? Iyo afashe urugendo hanze y'igihugu, ikirangaminsi ca Putin kiba kigizwe n'ibintu byinshi. Aho hose yakiriwe ibintu byose birahinduka, uhereye ku mashuka, isabuni, ibikoresho by'isuku, gushika ku mabakuri arimo ivyamwa vyiwe. Ngo Putin ntajya imfungurwa zateguwe n'umukozi wiwe zitapimwe na Kremlin, Perezidanse y'Uburusiya. Ubwa mbere, ikinyamakuru The Telegraph cyatanze amakuru
kivuga yuko bwana Putin imfungurwa akunda cyane ari ice cream yo mu bwoko bwa pistachio. Yarigeze kumuha perezida w'Ubushinwa Xi Jinping ubwoko bwa ice cream mu gihe cy'inama ya G20 mu mwaka w'ibihumbi 2017. Mu myaka iheze ubunywero bwa St Petersburg Portvoy bwari bufise menu yitiriwe The Lunch of Vladimir Putin, bisigura imfungurwa zo ku murango Vladimir Putin, kuko bwigeze gutegura imfungurwa Putin yakunze cyane. Kenshi Putin yakunda gutuma ko inyama yitwa frying pan ivanze n'ibipande by'inyama bikataguwe nk'ururimi, ibipande by'inyama zitagira amagufa n'imikate yokejwe ivanze n'imboga. Mu mwaka w'ibihumbi 2010 umutetsi wa Kremlin Anatoly Galkin yavuze yuko Putin akunda cyane umuvinyu canke ibiyeri. Bimwe mu binyamakuru ngaho mu Burusiya bivuga yuko Putin aryoherwa n'umuvinyu w'agahama ukomoka muri Espagne, Spanish red wines. Ibindi bikavuga yuko akunda kunywa urugero ruto rwa vodka inyuma yo gufungura. Gahunda yiwe mu minsi y'akaruhuko weekend usanga ata bintu byinshi afise byo gukora kugira ngo bimuhe akaryo keza ko gukurikirana ivyigwa by'icongereza. Dimanche kenshi naho akaja gusenga. Kiretse ivyo, bamwe mu ndongozi z'Uburusiya zegereye Putin zivuga yuko we atari umukristo nk'uko ikinyamakuru Newsweek kibivuga. Iyo haciye indwi nkeya, gahunda yiwe ishirako akanya kihariye kuri Putin kugira ngo akine hockey, umukino wo kunyerera ku mabarafu. Putin rero ntaraba inkino gusa, ahubwo arakina no muri shampiyona. Putin mu buzima bwiwe asanzwe akunda ibikoko, afise imbwa yirabura yo mu bwoko bwa Labrador yitwa Koni, n'iyindi yitwa Karakachan yitwa Buffy. Uko niko ubuzima bwa perezida Vladimir Putin bumeze, umwe mu bategetsi bakomeye cyane, ateye impungenge abantu benshi no mu bindi bihugu. Nuko rero bakunzi ba PITV, ayo niyo mateka aranga ubuzima bwa misi yose bwa perezida Vladimir Putin. Mwari kumwe na Moses Angelo. Mubandanye mugira subscribe kuri Peace International TV. Bye bye.